Umunyamabanga nshingwabikorwa mu kigo kijejwe ubushakashatsi ku mico n'indimi vya Afrika, umuhinga Charles Binam Bikoyi yagiranye inama n'abigisha hamwe n'abanyeshure bo mu makaminuza kuri uyu wa 11 Myandagaro umwaka wa 2023. Iyo nama ikaba yari ijanye no kubasigurira ibijanye n'ishigwaho ry'ico kigo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko n'iy'uburengero. Kubwiwe umunyamabanga nshingwabikorwa mu kigo Serudotora ngo hamwe abanyafrika bozigama imico n'imigenzo yabo ngo boba bazigamye itunga rizobashitsa kw'iterambere. Muri iyo nama nyene kakaba kabaye n'akaryo ko guhanahana ivyiyumviro no gusigura akamaro ico kigo kizogirira ibihugu biri mu karere kizokoreramwo. Umunyamabanga nshingwabikorwa abandanya amenyesha ko ico kigo kitaje gufasha gukora ubushakashatsi ahubwo ngo kije gukangurira abanyafrika gukunda no kugendera ku mico kama bamanye. Rongera kandi ati ngo hamwe Afrika yotakaza imico n'imigenzo yayo ngo yoba itakaje akaranga n'ubwigenge bwayo. Nayo kuba Uburundi aribwo buzoba bufise icicaro gikuru c'ico kigo ngo nuko biboneka ko abarundi bakigendera imico n'imigenzo ya Afrika, akanabahamagarira kubandanya bazigama imico n'imigenzo yabo kugira ngo igihugu gitere imbere biciye ku mico n'itunga kama yavyo. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu kigo Serudotora ahamagarira ugwaruka guhurumbira ubuhinga ngurukana bumenyi mu guteza imbere imico n'imigenzo ya Afrika muri kino gihe hibonekeza ubuhinga ngurukana bumenyi utitura imico n'imigenzo ya Afrika.